yajya nari mwijuru ngeretse none numvise barampengeje oya none ko mvise rendezvous nyinshi mwijuru zica bigenda gute cyane barangije ugenya mu gimango bya bigenze kana nivire mwijuru ari uburyo unyaruka abo utiri birabango ngo Mikael Mweranda ugurura oya Yesu ruragateye kweri giju Jesi no vuga byinshi kuri ibyo ngo yahombye cyangwa nyahombye kiza no kondo hanga faranga nkabona uko tuvyuzi nkabaho nkabona ko fungura akagari k'ubugori. Hello bakunzi banda ha TV nibaza ko bameze neza basha aho muri hose Juliana on the mic murambura ndibaza behind camera ni Dosia namanda mvuga imisi yose ni cameraman wanje nkunda kandi nemera cyane go hama turize ko bameze neza tukuma tuyibutsa kandi muri boss biwacu mudahiri twokora turabibutsa basha muri utubanira abatarakora subscribe ifyonda ko gusa ntaco bisaba nta mamiga acaira ko ifyonze ko ego hama turashaka ariko mudamaga ama commentaire yiwanyu toni ivyumviro vyiwanyu mudukosora twakosheje mudutera intege kandi mwabikoze turabakunda gose hama uyu mwanya nyene turi kumwe n'umuntu musanzwe muzi gose reka tumuha kanya gato ashobora kubibutsa uwariwe ubundi bwo si kwidondora ko yamayidondowe ma TV menshi online kandi benshi turamuzi turanamenyereye allo bavuga kuri inde nawe uvuga ko ndinde je mvuga kuri wetu nuko urabiteze umusanya ngira ngo mwamvise basha gusa tuvuze muri ubwo buryo hari abantu bashaka batakumvise neza woshaka kudufasha abo bagiye akazi nakabuka kibuka sha nawe no naho kibagira izino mbonye gusa cyo gibwira ni wetu yo nyene birahagije ego cyane urasha turi mu Kanyosha ahantu nyine hameze neza twamusanze wetu ari ku moto sinzi kari guyiwe sinzi kari bamutidije sinzi kari kubaravuma gusa wetu byifashe gute rero kuvuma cyangwa ne gufana icyara kuri rya muduga wa onkre hajya tukicara ko amangavuma no gufana ivumisha kuri akamoto ko reka ngara gute kubera ko tuzi atani kingu fise niyo mpamvu ya uzupereretse utunze bw'umuntu twavuga ko roze ku rubuga ariko nizire ko nyeneyo nimba ndayicaye ko afuma nyirukana turaba rero ko dozi kiganiro nyirukanye shanke ni gwawe wetu urazi gutwara moto n'umuduga ndanawuzi uretse moto nakubaje ko gutwara moto nakubaje umuduga urabitoye biteho nk'ubu dufata ko baye moto hama ugatwara nk'umuntu aremera ko umutwara kweri canke abasinyi nizakomeze ziwiwe nk'umuntu arinze baraduhuriye baramfise moto benshi birabatangaza benshi ntibabitahura ukuntu birabasuba ubwenge benshi ntibona amagarika ahubwo bandaba gusa ndayoze kubigeza rimwe ndi kukinga umunsi mwenda batijenge amaze nzo muri gisagara cya Bujumbura ahubwo hase no kubambuti yaje abantu baguma bandaba bagirane amafoto bafotora ama video asha naje ndavuga ati basi noneho arabafye dufate ko nk'ubo uri umota utora umukaya kubera akazi kiwawe ahubwo no baronka benshi no naho ndababohera nari nibaza ko bagutinye kubera ko bavuze ku moto ngo ahubwo benshi bararyoherwa ahubwo ngira ndamutwaye ngira nk'ahantu h'igihumbi yoma nka 1500 ko kubera gusa uce genda ahubwo boce banasamaza nkasanga turi mu selfie nkasanga nagize ibintu byo ugasanga ndanagonze none ubuzwa niki gukora akazi vuga ko akazi kamahera biragoye cyane twebwe umurimo turiko no w'Imana si umurimo wo kuja muri biriya biragoye ushaka ko nawe Yesu akora umurimo w'Imana kawaida none usa na Yesu amukaca bigira nka Rusuferi wetu ngo asa na Yesu guhama turamenyereye kenshi uheruka wari sinzi kari ukiri mugabo wetu tumuzi ari muri management ya Wakalight niko bimeze niko ndabizi kera umuntu ashaka gusaba emission wacumugiye gusaba muri Wakalight ariko uno mwanya wowe twamwishikiye ubwiwe ntiyatubwiye muri Wakalight byifashe gute mu bisanzwe n'ubundi muri Wakalight gusoretse gusa ko amakontra buravana amakontra mama aravuganye cyangwa kavana n'intombero mama yavuganye muzoshikako muri aka kanya ndavyemerewe uretse n'ibyo hari n'ibindi nemerewe n'ibindi ntemerewe mugabo ugomba umuco mwinshi n'intoze inbox
bisigura ko hari ibintu bimwe bimwe ubu wemerewe mbwa karutari wemerewe ego ivyo bavyavuye ku mpamvu y'amakontra hamwe mwavuganye ivyo mwavuganye vyagiye birahera canke vyifasha gute oya amakontra ibyo twavuganye bon twagiye turabiciza n'ikibi naho umuntu karashika dukaraba mbego no munsi ko dukoze iki hirya y'ibyo tuzogishikako canke dukoze uko intere yave ni yahe nimba no munsi ndi akananasi kazompaza canke bisaba ko njya shira kwa nakavuka canke umubi kugira ngo za mfungurwa zirimo mu mubiri nuko rero mu bisanzwe ntaguma ku kintu kimwe gusa bivanye n'amakontra canke bivanye n'ibiganiro tukavuga ati bana dukora iki naco kugira ngo kidufashe ntitwaguma kuri bya bindi nyene canke showbiz wose ngo showbiz misi yose mu kandi tuzi kama TV online ari atuma umuntu atera imbere mwe turabakunda cyane umuntu wese akoresha TV online imani namuhezagire cyane ego cyane uravuze ko kare mushaka kuvuga ibiganiro bimeze uko apambwa batika dukora iki kintu kugira ngo gitere imbere nk'ibi nibivuga ati ibikari ko byari bimeze muri Wakalife ariko ubu byarahindutse ibintu bikeyo dufasha utaho kugira ngo abari bagikare bikimeze nk'uko byari biri bamenye ati iki kintu cyahenze kwa wetu bitaro ndabigira ibanga mugabe bibiri ndabivuga nta kibazo nukuvuga icyambere bon kenshi sinabyemerewe kugukora kuri nuze ibiganiro sinabyemererwa gusa mugabo bivanye n'amapromo two turakora izi cinema za Yesu binyoma iyi seri shasha hari n'indi seri mu nyuma tuguma bon kuzifatanya ari zibiri urumva byose tutageze ku maduca tudaciye ku ma TV nta dushobora gushika nta umudushaka ni muri aba boss baje ko batanga ubibwira abandi ati bari aba boss nanje rero mwese muri rusange muri aba boss baje ego kare ko bavuze ngo kayumwe muri rekuriwe hoho rero mwashaka ko ama TV online agire cyakoze ku bwanyu ubu niho mugemura ko akenewe cyane kubera iki oya so kuvuga kijya gihe oya kubera ko byavana hariho ikintu nagomba kwanza gukora urana iyo nk'umuntu agomba gukora ikintu kiryoshe singo urana nk'akarorero je mfise concert mu Kanyosha ubwo no cyane impera ko wa mbere nzunguruka mwambonye ndi wetu ninde yoza mu cyo kiganiro mugabo manje ukamanza ukazima gato akaba ngo azi hamuka kuzamutsa abantu bati wahura hehe wagirane none wenda ziko turamaze kwana ikiganiro ariko ni hari muri ndahari voilà ariko naho hataye muri aha urafise igituma cya kugarukanya kubera yarazimiye bora ko ikibige kandi ukinasanga kare twaragenda gusaba uramba rero akamotivation ko tuba dukeneye sivuze ngo baze kundonda cyangwa kaka novera kagumemo ego ushatse kuvuga rero ko muri uyu mwanya amativi yose ashaka ko mukwana ikiganiro atakibazo nta kibazo kabisa ahubwo karibu n'abahari kubera ubu unsigaye afise umutima mwiza usigaye impesa ego cyane okay hama wetu kenshi abantu benshi bazi ko wigira Yesu siko biri kwigira canke ni kwigira canke uriwe sindi Yesu kandi sinabyigira ko Yesu ramunze ukunase ntawe nabonye wala none mbwiye ngo je ndisa na Yesu navuze ko hari abantu navuze ko usa nawe haravuga ko wigira nkawe navuze ko usa nawe okay abo bafise igituma babivuga kandi nabo ego ndashobora kubyemera kubera ko bafise impamvu babivuga kubera baramubonye Yesu amasoko yandi ego sawa turabizi ko ngaha mu bundi dusakomeze batandukanye bari komeze mu bwoko butandukanye kuri ko wasishimye gukora muri ubwo buryo we nka wetu je nako ubwo nde gukora ikintu cihariye kugira ngo singe kopi y'undi sinkora ibyo abandi bakoze kugira ngo tugo tudevelop impano kwanza tuguma tuduza impano kandi ndashimira igihugu cyacu cy'u Burundi none irashimira n'umuhanzi mu Rwanda Mico de Ben ari gukora akantu karangiye cyane mu gihugu cy'u Rwanda byarampimbaye cyane Imana imuhezagire nongera ashimira n'abajournaliste bose mu kigice cy'u Burundi n'abandi bakunda kugira like gutya Imana ibahezagire ego ubuze ngo urashimira Mico de Ben yakoze akantu gaki ku batakabonye ku ma TV babwire muri TV yacu bamenya ati ikintu cyatumye wetu ashimira Mico de Ben iki nawe yaramvuze neza mu ma interview yiwe yaramayagije yaramaye support gutyo ariko gusa nanje byarampimbaye nanje yaravuze n'izina wetu ndaguha ntoze akavido gato inbox
bisobanura ko no mu Rwanda rero kurikirana interview ibikorwa by'iwawe ukora uretse n'ibikorwa by'iwacu hari ibyo ntashatse kuvuga biko birategurwa hagati y'u Rwanda n'u Burundi kandi urumva ko nawe itazuba arimo urumva ko vuba nko mu kwa gatatu birashobora gukunda good cyane bisigura ko Son White tumwitege mu kintu gishasha vuba kandi cy'umuntu akomeye cyane bana bya bindi ngo aje mu Burundi umuntu ngira zonyuganzisi bya vrai nk'anyamugima y'abajyaje yajya nari mwe mwijuru nuretse rero numvise barampengeje oya none ko vise rendezvous nyinshi mwijuru zica bigenda gute cyane barangije ugeze mu gima ngo byabigenze kana nivire mwijuru ari uburyo unyaruka abo utiriwe urabango ngo Mikael Mweranda ugurura oya Yesu ruragateye rero igiju si tayari none basha turibuka ko muri indwi nyene haba nyamugigima ngaha mu gihugu cyacu Burundi we tugiye ko igenya mu gigima ari we yaravuye mu gigima ndashaka kubaza we tukubera iki none kareho no uje mu jongo manuka ko biki bitari aho ndapima ndako byokunda kandi ko muri bikunze muzugume mufasha ibihome ndababwiye ati bane mwitegure muko tayarego ndatirimwe eske kutari watumenyesheje ko ugira udugi cyangwa umanuke yagusanya ko ndapima ndako ega sinenze ko nza gushika amahoro urabyihagiye nambaye sibanya munyi so hama kuduga nako tutabifise ijugumira kandi sinasubirayo ngo ndababwiye mugangira Yesu yabibonye kuko bwaraba kure yarabibonye bwate umujama yaragize amahoro mugabo sinamubwiye ngo narababaye nose bakunyemera ko nsubira gutembagara hasi kubera na Yesu afise impuhwe gotcha so wait turagiye ko twakumira muri Ndaha TV hama hararukuvuga ko wait muri misi atari ko ategura kuva muri Waka Light byo bari byo icyo kibazo ntabwo nocishwe na gatowe kubera ko biravana isi nisakaye ushobora gusanga no munsi ifitagizene hari byo dahurije ko cyangwa ugasanga jewe mbaye musazi cyane ugasanga amakontra nawe tuyubahirije ngo twabisebye ibyo birashobora gutuma umuntu ashobora kuva mugabo sinzi ntacyo ndabivuze ko cyane kuko ninavuga ngo ndiko nategura kuvayo ejo ugasanga ugasanga niyo nkiri cyangwa ngo ndiko nagiranuza gusanga uko ndakishyuye iyi video mumenye ko zikwirikirana iyi video no munsi tuyikoze no munsi mu kwa mbere urashobora gusanga ari garuse kuntsinda mu yindi myaka ego dusanga tuzi ko ibintu birahindukanye niyo mpamvu twawe twagije ikindi kandi hama ko dufise avuga ko Waka Light ya homes cyangwa iri kwirahomba nk'umuntu tuzi nka White ariyo akora kuva kera cyane mu minsi vyo bari byo canke sivyo ko yahombye ngiye nabako ije gusa ikintu kinyohera abavango yarahombye uza gusanga batigeze babana abakozi bo muri Waka Light so ariko akuzwe nikamurikwa canke bavuga ngo ubujya gushabura tagata mazonzi kuko niko ndaraba ukuntu yahora iri misi ukuntu yari hit cyane ariko bikaba bitakiri nka nawe urayibona ndibaza nk'umuntu tuzi nka wetu amaze igihe kirekire hari amakuru waduha kuri ivyo sinovuga byinshi kuri ibyo ngo yahombye cyangwa ntiyahombye icyiza nuko nduha agafaranga nkabona uko tuvyuzi nkabaho nkabona ko mfungura akagari k'ubugori kajya neza nkatagata rero uvuze ko yahombye kandi je agashahara rimwe ndakaronka rimwe ya none gambye ashaguma yase umwanya wose bisigura ko wetu guhomba canke kudahomba ivyo ntibikuraba wovuga ati jewe ni nakazi naho twohomba nuko turi ku kazi nta munsi dusiba shuti nuko tuba turi ku kazi iciza rero nuko twogirane twokora kuko nta kintu cyama kiri handi nyene erega bige na Diamond arazima kongera akabyuka umwe mu mutama yakazima nuko indirimbo ziwe mugwa muzivuza mu baru haciye kwamba hari undi agiye update ubunyende ugasanga ya ndirimbo zigwa zivuga ubundi hari ya muri Tanzania yarazima rero mbaye mu gihe Diamond azima Waka kuko itozima gusa mugabo ntiyazimye ndabeshuje sivyo ntiyazimye sawa wakoze ku makuru duhaye ego rakoze ego wowe turi tugushimira n'amajoro make wovuga mu bwa nyuma ubwira abakunzi ba Ndaha TV je nagiye mbwira abakunzi ba Ndaha TV mumbwirire babantu bakunda kunyanka bambwira ibitari byo ngo sinzoronka ijuru muwambwira ati muramutega je kubasaba ijuru giwanyu ijuru ritangwa n'Imana yeje mu gihe Imana nyandikiye ijuru cyende baza ko amakomantere adakenewe ugasanga umuntu akaranyagiriza uzoro nk'ijuru nawe ubwiwe ntazi kazori ifenyuramo ugasanga nibo bande bavuga ngo
ngo bana ngo wetu uragowe wasubiyemwo bya Yesu niyo nakora ngo timu twikure ku mukama ndazi bazofana rero byiza reka nibere nimba se na Yesu reka niko kuko ni ibintu biryoshye cyane iyo nza gusa na Rusuferi hoho ntimwari kuma ninze none basha abantu b'igihugu tubakore gute hindura basi ugire itrike usena shetani kode komedi za satani ikintu cyagiye bavuga reko muzifuza shetani akuvuga ngo barakubwira ko utazongije paske ivyo kurakora bitawuhinduye naho wocura ku muriyo canke woca sogenda gute wewe apayi wawe jewe apare wanje bavuga barika naho papa bavuga ngo ntuzuja mu ijuru jewe ni garanti kuja mu ijuru sawa ikintu cya mbere kiyizwi ahubwo gusa abantu bavuga ko ntazuja mu ijuru bategera ku majyango ntazobonayo bagomba bavuga ivyo bashaka ntazobonayo none bazomboye ntazombona kira maho so wewe tugushimire bahungu bawe bari hehe bantu mwamukina ko kenshi mwama muri kumwe muri mashooting canke muri mu bitandukanye ubu bari hehe ko utababonye mu bisanzwe urabona ko twe naje mbaye muri shooting nje gufungura home urabona ko nade plasma yawe twaye mukaba turashatura Jesse ko ndagusangira n'abantu bahariya biragoye kutere urazi ko bari ko Yesu yasangiye n'umwaziwe byari bya Yesu ubona ahadutse ibintu by'isubo n'ibintu ze bagara Yesu aratoje abantu usanga inzigo gusa ubugome gusa guzuye bayuda isomo twamatwaririye mutama kandi turi muri sindi mutama mugabo none sinakubashe none nashaka ko twumvana katugushimire ibaze ko twakurondera kandi twagukena uzotwitaba reka nanda gushimire cyane kukikora ukoze ko kumfatira microphone umwanya munini kandi ukongera ukanavuga urubiya ni kintu gikomeye cyane nonge yashimira cameraman naho navuga ntatwenge no kumenga byo ariko atwenga muri vibre kugenye okay hama abakunzi bandaha ego apa no turi mugire subscribe ugize gutya nzoguhiga ega naho turabashimira bari ko ego babonye emission none ugize ugasanga urazi kamera mari Google urazi ubonye mwakoresheje gipasi ukashigurana mugire subscribe mugire gutya amabigende neza mugabo mushaka magana gutya no kuri Yesu kujya sinema Yesu ubundi bwo bwishi paraporo ibyo ntibidukanga rero gusa Imana bahezagire cyane umva barire ko yereka bisase ngo ndakugorana ariko gusa no musi byashisi ndiko mvugishwa n'inzara gusa umuntu nawe no mugomi uvugishwa n'inzara ego genda ufungure rero ngo dusangire urakoze bakunzi banda TV pense que umeze neza twari kumwe na wetu Yesu bibinyoma mwamubonye ndibaza tuma tuyibutsa kandi subscribe turayikeneye ama share menshi like na comment mudahari ntitwokora Ndaha TV Imana imbere together we can cameraman Dosia.